ndakwihereje kandi ndaraganye ubwerenerwa ubworo n'ubwambutsi mu maso y'umuryango wa Kristu. Jewe Mama Marie Space Kanyange izo ndagano ndazemeye gushika mte. Mama Evangeline akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Ababikira bo mu muryango w'umushawutatu wa Bikira Mariya bagira indagano burundu amazina yabo n'ayakurikira: Mama Donata Jeannette Sabushimike mwene Baracengwa Cypriano na Ntawamvukiye Generosa bo muri Paruwasi ya Giheta muri Diocese nkuru ya Gitega. Ndi hano mukama. Mama Maria Josiana Kanani mwene Siniriwe Hilali na Nyandwi Julienne bo muri Paruwasi ya Kigugu muri Diocese ya Rutana. Ndi hano mukama. Mama Laisa Bamuneyeho mwene Bamuneyeho Vitali na Niyonzima Hilda bo muri Paruwasi ya Matara muri Diocese nkuru ya Bujumbura. Ndi hano mukama. Mama Violeta Nahayo mwene Chiza Calixte na Urashurageza Maria Goretti muri Paruwasi ya Mutoyi muri Diocese nkuru ya Gitega. Ndi hano mukama. Mama Ashimirimana mwene Nganyira Marcel na Barayade Mafrazia w'inyana muri Paruwasi Nyakara muri Diocese ya Rutana. Ndi hano mukama. Mama Pascasia Ndakitimana mwene Nziguheka Claver na Ntama Kiromerania muri Diocese ya Ngozi muri Paruwasi ya Ngozi Diocese ya Ngozi. Ndi hano mukama. Mama Patricia Niagira mwene Ndabenze Mathias na Chabona Maria Teresa wo muri Paruwasi ya Mutoyi muri Diocese nkuru ya Gitega. Ndi hano mukama. Mama Claudette Irambona mwene Nitereka Alphonse na Niyongoma Julienne muri Paruwasi ya Rumeza muri Diocese ya Bururi. Ndi hano mukama. Mama Maria Claudine Ndayirorere mwene Murimiro Innocenti na Nibogora Leonia bo muri Paruwasi Jenda muri Diocese nkuru ya Bujumbura. Ndi hano mukama. Mama Maria Space Kanyange mwene Sigabura Venture na Ntabindi Xisteria bo muri Paruwasi ya Mivo muri Diocese ya Ngozi. Ndi hano mukama. Mama Sandrine Hakabayesu mwene Nizigimana Gerard na Hakizimana Olifa bo muri Paruwasi ya Bururi muri Diocese ya Bururi. Ndi hano mukama. Mama Daria Didia Nibisi mwene Buyoya Apollinaire na Baramama Pascasia bo muri Paruwasi ya Ruyigi muri Diocese ya Ruyigi. Ndi hano mukama. Mama Evangeline Nina Aswe mwene Bizindaji Andrea na Niragira Ivania bo muri Paruwasi ya Bururi muri Diocese ya Bururi. Ndi hano mukama. Mama Josephine Hakizimana mwene Karituru Focus na
ntamuka banyanka Monika wo muri paruwasi Ndeka muri diyoseze ya Muyinga. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Kristeria Bikorimana mwene Nyandwi Emmanuel na Bizimana Yohana wo muri paruwasi ya Musongati muri diyoseze ya Rutana. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Kapitorina Nahimana mwene Mukeko Evariste na Bashahishite Speciose wo muri paruwasi ya Kaganza muri diyoseze ya Bururi. Ndi hano Mukama Nkuma. Valeria Ntawukundwa na Bose mwene Ntuka Michel na Cana Moagene wo muri paruwasi ya Ngozi muri diyoseze ya Ngozi. Ndi hano Mukama Nkuma. Ababikira bo mu muryango wa Bikira Mariya Umusha Utacyoye bagira yubile y'imyaka 25, amazina yabo naya: Mama Maria Jacqueline Ndikuriyo mwene Karabagega Leopold na Ngezwa Nabake Veronica wo muri paruwasi ya Rushubi muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Maria Claudine Serafina Hatungimana mwene Nabushaho François na Bucumi Rose wo muri paruwasi ya Ngozi muri diyoseze ya Ngozi. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Nusiata Hatungimana mwene Baranjoreje Balthazar na Kabura Yudita wo muri paruwasi ya Rutovu muri diyoseze ya Bururi. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Dafrosa Nshimirimana mwene Moses Matayo na Ndariberuye Generosa wo muri paruwasi ya Ruyigi muri diyoseze ya Ruyigi. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Anna Ndayishimiye mwene Ntirubusa Venasi na Magoyagi Madarena wo muri paruwasi ya Buraniro muri diyoseze ya Ngozi. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Yudita Maria Goreti ni Vyumuremyi mwene Havyarimana Severino na Nkurikiye Stefania wo muri paruwasi ya Gatara muri diyoseze ya Ngozi. Ndi hano Mukama Nkuma. Mama Jacqueline Nduwimana mwene Nzeyimana Daniel na Ngiriye Teresa wo muri paruwasi Mpanuka muri diyoseze nkuru ya Gitega. Ndi hano Mukama Nkuma. Umubikira agira yubile y'imyaka 50 mwibanga ry'ubwihevyi, izina ryiwe ni Mama Regina Ndandari mwene Ndandari Toma na Niyoyankana Chloe wo muri paruwasi Bugendana muri diyoseze nkuru ya Gitega. Ndi hano Mukama Nkuma.
bane banje mushaka iki? mbega imbere y'urukundo n'imbabazi by'Imana ndongera kuyitura ubutacisubirako mu muryango w'Eklesiya kugira ngo nshobore kumenyesha Imana n'abandikanishe. Shaka kandi kubasaba abanyamuryango wa bene Mariya bahuza umuryango mu mashinga kuko Imana boneka atikunganye kuvuga n'urukundo nk'uko Yesu yabigenjeje. Twiyumvira ko aho muzoba muri hose muzobeshwaho na Kristo, we yagumye ari ndanga, umworo, akamagamburuka. Nguko kwitura Imana mubirangurana umutima udahugunga mu mubano, mwitura Imana Data mwunganiwe na mutima mweranda, mugire ko yagize mu kwigura bene wacu kuko Eklesiya yabigeneye umuryango muri. Ariko rero umwanya mutaritanga banza mwihweze, musubire mwibaze iryo teka mwatewe n'umukama, namwe ryo mwishura murikure ku mutima. None iryo banga muremeye kuzorizigama? Egome nta n'ukwisubirako ndavyemeye. Kurera ubwatsi Imana bane banje yashize muri mwebwe. Kurera ubwatsi Imana bane banje yashize muri mwebwe iyo ntambu yo kwama mwikunda, murame muyizeye nizobunganira kabonera kugenzwa n'urukundo, ubugamburutsi n'ugwezi. Nimwabe mugorokeye Eklesiya mugenzwe n'ubuzima bwayo, mwihebere nyakwihebera mukama na wa murimo wo kurokora bene wanyu. twambaze mutima mweranda kugira ngo abane natwe muri aya mabanga tugira twinjiremo.
n'umwungere bayobowe n'umukuru w'umuryango kugira ngo babandanye baganira n'umwungere ibijanye n'iryo banga bagira abantu. bavukanye wibatisimu mwaramaze gupfa mu gicumuro mwongera mwegukira umukama murashaka kuragana burundu ngo mubi ntatana nawe. Ego ndabishaka. Yesu Kristu na Bikira Mariya nyina wiwe bashimye kubaho mugere ntegerwa mu bugamburutsi no mu bworo. Mufashijwe n'inema y'Imana murashaka guhitamwo nkabo ubuzima bwanyu bwose. Ego ndabishaka. No mwitwariko wanyu wose murashaka ko mukunda Imana n'abantu mugendera ingingo z'umuryango mwihebeyemwo Imana. Ego ndabishaka. Mufashijwe n'ubukomezi bwa mutima mweranda murashaka ko mwitangana urukundo mu buzima bwanyu bwose mu gukorera igihugu cy'Imana. Ego ndabishaka. Murashaka kwerekeza umutima wanyu ku Mana yose mu kubaho mu gace no mu bucenye no mu gisabisho cy'intahengeshanya no mu kwibabazanya akanyamuneza mu bikorwa bitiyerekana no mu gusukurira abandi. Ego ndabishaka. Icyo Imana yatanguye muri mwebwe ntigishitse umunsi umukama azogarukira zosange mukimuhimbara. Bakristo mwese muze twifatanye n'aberanda bose bari mu ijuru kugira ngo takambire twongere dusabire aba bagiye kwitura Imana. Ababishoboye mupfukama. Mukama
mutima mweranda. Twabacumuzi turagusaba, ugabe kandi uganze Eklesia yawe ntagatifu. Ukomeze Papa n'abandi bakuru b'Eklesia mu gikorwa cyabo gitagatifu. Nushira amahoro n'umwumvikano mu ntara zose. nuhezagiriza intore witore nuhezagire wongera utagatifuza izi ntore witore nuhezagire utagatifuze wongere wamuremesha izi ntore witore Yesu mwana w'Imana nzima, Kristu tumvera. Kristu tumvera. Muri aka kanya turatumiriye abavukanyi bacu kuza bagashikiriza indagano zabo imbere y'umwungere aserukira Eklesia n'imbere y'umukuru w'umuryango wacu. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'Abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye. Ubwire ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'Abakristu, jewe Mama Valeria Ntawukundwa na bose,
izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizo ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyereje kuragana wowe Mama Valeriya. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza, ukantera iteka ry'uko umuryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi. Mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango, ndakwihereje kandi ndaraganye. Ubwerenegegwa, ubworo n'ubugamburutsi. Mu maso y'umuryango w'abakristu, jewe Mama Kapitoline Nahimana, izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizo ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyereje kuragana wowe Mama Kapitolina. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza, ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi. Mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango, ndakwihereje kandi ndaraganye. Ubwerenegegwa, ubworo n'ubugamburutsi. Mu maso y'umuryango w'abakristu, jewe Mama Kristera Bikorimana, izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizo ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyereje kuragana wowe Mama Kristera. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data,
mwana mutima mweranda ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwa y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe mama Josephine Hakizimana izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze umfashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemwo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya ndakiriye ibyeje kuragana we mama Josephine. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza ukantera iteka ry'uko umuryango w'abakristo negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe mama Evangeline Nini nahazwe izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. Nuzakire eze umfashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemwo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya ndakiriye ibyeje kuragana we mama Evangeline. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen.
kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya ndakiriye ijeje kuragana muri mama Sandrine ndagusabiye kwa musangiye gupfanukira na Yesu Kristo. Amen. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umubyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwerentegerwa ubworo n'ubwambutsi mu maso y'umuryango wa Kristu jewe mama Marie Space Kanyange izo ndagano ndazemeye gushika mfe nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya abishinga muzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya ndakiriye ijeje kuragana we mama Maria Space ndagusabiye kwa musangiye gupfanukira na Yesu Kristo. Amen. Mana nzima wowe Data Mwana Mutima Mweranda ndagukuriye ubwatsi kuko wandaje byiza ukantera iteka ry'umuryango w'Abakristo ndagukiribanga kugukunda no kugukorera ndagukomeye amashi mu minwe y'umubyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwerentegerwa ubworo n'ubwamburuzi mu maso y'umuryango w'Abakristo jewe mama Marie Claudine Ndayirorere izo ndagano ndazemeye gushika mfe nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya abishinga nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya ndakiriye ijeje kuragana we mama Maria Claudine ndagusabiye kwa musangiye gupfanukira na Yesu Kristo. Amen. Mwana Mutima Mweranda ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka yuko mu muryango w'Abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwerentegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'Abakristu jewe mama Patricia Niyiragira izo ndagano ndazemeye gushika mfe nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya ndakiriye ijeje kuragana we mama Patricia ndagusabiye kwa musangiye gupfanukira na Yesu Kristo. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima wowe Data Mwana Mutima Mweranda
ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka yuko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye. Ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe mama Claudette Irambona, izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya, ndakiriye ivyeje kuragana wowe mama Claudette. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye. Ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe mama Florida Nshimirimana, izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizo ya bene Mariya abishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya, ndakiriye ivyeje kuragana we mama Florida. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye. Ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe mama Pasikaziya Ntakirutimana, izo ndagano ndazemeye gushika mfe. Nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya, ndakiriye ivyeje kuragana we mama Pasikaziya. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo.
amen. ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. jewe mama Larisa bamoneyeho izo ndagano ndazemeye gushika mfe. nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yezu Kristo yaciyemwo. amen. kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya ndakiriye jeje kuragana we mama Larisa. ndagusabiye ko amusangiye gupfa no gukira na Yezu Kristo. amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. jewe mama Violette Nahayo izo ndagano ndazemeye gushika mfe. nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya abishinga. nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. amen. kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya ndakiriye jeje kuragana we mama Violette. ndagusabiye ko amusangiye gupfa no gukira na Yezu Kristo. amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. jewe mama Mariya Josiane Kanani izo ndagano ndazemeye gushika mfe. nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yezu Kristo yaciyemwo. amen. kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya ndakiriye jeje kuragana we mama Mariya Josiane. ndagusabiye ko amusangiye gupfa no gukira na Yezu Kristo.
izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza ukantera iteka yuko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango, ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburuzi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe Mama Donate Jeannette Sabushimike, izo ndagano ndazemeye gushika mfe, nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze umfashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye biheje kuragana we Mama Donata Jeannette, ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. barahejeje gushikiriza indagano zabo. Muri aka kanya naho umwungere aca ahezagira impeta, aheza zibambike ku kuboko k'ukuryo, ikimenyetso cy'urukundo rutagabanije na Yesu biyeguriye burundu. Ora n'umukama tusabe. Hezagira Mukama izi mpeta, maze abo bose bazozambara bazokwamagenzwa n'ubwo bumwe bufitaniye. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Mama Valeria Kirimpeta Mwananje, kubera ikimenyetso cy'ubucuti ufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Kapitolina Akirimpeta Mwananje, kubera ikimenyetso cy'ubucuti ufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Kristela Akirimpeta Mwananje, kubera icibutso, kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Josephine Akirimpeta Mwananje, kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Lydia Akira Impeta Mwananje, kubera icibutso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Sandrine Akirimpeta Mwananje, kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen.
Mama Maria Space akiri impeta mwananje ni kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Maria Claudine akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Claudette akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Patricia akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Pascazia akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Jeanette akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Evangeline akiri impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. umwungere arahezagira imisaraba agira bashikirize ikimenyetso bazokwama bahanze amaso Yesu yabambwe hama akazuka, ko natwe ari we karorero kacu mu buzima bwacu, twizeye ariho dufise umwizero ko tuzozuka. Dusabe. Mukama hezagira iyi misaraba yami twibutsa urukundo rwa Yesu Kristo mu gupfa no kuzuka kwiwe. Umanda basabe bene Maria mwese mutera akaririmbo ka Inyasi Mweranda.
mukama mweranda mana data mushobora vyose kandi wamaho we wateye iteka umwe wese muri twebwe yuko kwegukira umunsi twahabwe batishimye agaca abonera ko amasangira ubuzima nawe rabagiza izi ntore zazanywe no gutura bwegu ngo rukundo rukomokako maze ruze rwame rubabera agatima ngenda aho bari hose ivyo batunze babikeshe wewe atawundi bagukunda utagira agahemo maze nawe bamubunganira ntibigere bakonyokegwa ukurangura ivyo bemeye niwizizire ubuzima bwabo n'ivyo bakora vyose kugira ngo barangwe n'ineza komeza muri bo ngo bucuti mufitaniye misi yose kubwa Yesu Kristo mukama wacu we twisunga mu gukorera ubwatsi wahorana mu bumwe bwa mutima mweranda uno mu myaka yose. barahejeje gushikiriza indagano zabo burundu biyeguriye Yesu. Muri aka kanya naho turatumiriye abagira yubire y'imyaka 25 ngo nabo bashogomange umukuru w'umuryango abaje imbere baze bashikirize igisabisho cabo.